Bukeneza iri kwa Mr Sammy official. Mr Sammy kugira ashobore kugushira muri rya filme yisunze iki? Kugira ashire muri rya filme hari ikindi kintu kivugwa yuko Jaja wo muri Rukundo TV Jaja canke Jeje no Jaja muri Rukundo TV Kanyana yoba ari partnership mu Rukundo na nze na Mr Sammy ico cyo kizi kuyiki nk'urusaku nimba hari igihe ushobora gutinya ariko ibintu bisanzwe n'umuntu atahura. Yes, wakunzi wa Tarasisi Hope Minister, nibaze yuko umwigeme mubona kwanza yatangiranya agatwengo, nibaze yuko ameze neza, amazing, n'umudemu umubona yuko akwiriye byose abereye urugo na cyane cyane kuri diaspora n'ababandi baba bishoboye. Murabona yuko n'umukinyi wa filme n'umukinyi ebana kuri filme nta na kimwe adashobora bivanye muzane mu bwicanyi, muzane mu burozi, muzane mu rukundo, byose arabishoboye kuko n'umu actrice ameze neza. Mumuzi ku izina rya Jaja canke Jiji? Jeje Didia. Jedidia. Umeze neza. Ramutse abakunzi ba Tarasisi Hope Minister. Ndamukije abakunzi ba Tarasisi Hope Minister, ndabaramukije cyane bivanye naho mwese aherereye. Akabazo kanje ka mbere naka anye. Mbarira ipantaro mu Kirundi uko yitwa? Ipantaro. Ndayizi ku ipantaro nyene. Ijipo? Ni jipo. Oh la la. Niyo mpamvu baba bagati tuze twiga ikirundi neza kuko birafasha. Akabazo kanje ka gatatu tuco tubandanya n'akazi kawe ka filme kagira ati mbarira inyenyeri zitatu z'itarapo ryacu ry'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi risigura iki? Zijya nyenyeri zitatu. Zijya nyenyeri zitatu. Sigura ubumwe ibikorwa n'amajambere. Ubumwe ibikorwa n'amajambere canke ubumwe ibikorwa amajambere. Ubumwe ibikorwa amajambere. Niko numva nocisha. Uri umukinyi wa filme. Ijambo rya mbere rigaruka muri filme uri umwana w'umukobwa ese wavyakiriye gute umunsi wa mbere uvuga ati je ubu ndafashe decision ngiye gukina filme ndundi? Wavyakiriye gute umuntu wa mbere atangiye kubwira ati yamarura bishoboye yarinde? Hama tuvyakira navyakiriye neza. Ndanabyishimira. Umuntu wa mbere atanguye kubimbwira novuga ko namubafana. Ariko wagize abafana utaratangira no gukina? Nagize umufana abafana ntatangura gukina. Oya nagize abafana ntanguye gukina. Nogira abafana ntaratangura gukina ngo babone ibikorwa byanjye. Mvuga rero mu gihe icambere utaratangira kuja n'imbere ya kamera nguri kurakina film. Ninde muntu yatangiye kuvuga ati yamara umukobwa cyane wavuze ati je niravye tayanje look yanje ndabishoboye? Shanje ntawe naronse abimbwira turetse ko gusa nk'ibijamwo nari mfise ubwoba sinzi ko no bishobora ariko naravyiyumvira ko no bijamo kuko numva ndabikunda ariko nkagira ubwoba nkavuga ati bazontwenga iki ibintu nk'ibyo. Filme Jeje akunda gukina ibimeze gute? Kuri benshi bamenyereye kenshi nkunda gukina filme ndi ngwanyi nkuko benshi banzi kuri Anita ingwanyi. Novuga ko nkunda gukina kenshi ndi ngwanyi. Uri ngwanyi. Amasene yanje menshi abaravye Kanyana gahinda k'ubuzima Bukeneza n'izindi zigiye zitandukanye kenshi. Uyu mwanya uri kurakina muri Bukeneza uri umwicanyi umwe wo ku rwego rwo hejuru. Ese hajya mu bafana ntabwo ushobora gusanga bariko baravuga ati ese uyu mwana urumva hari ukuntu abafana ntitwakira ibintu cyo kimwe. Hari umufana ushobora gukina filme akagutuka ati akibaza ko no mu buzima busanzwe ariko umeze. Ese kijya kintu iyo ukibonye wowe ucakira gute? Mu minsi ya mbere kubera ko ntari bwamenyere kumva kuntu abafana bavuga ntari bwamenyere ko babitahura canke batabitahura. Barantuka bakambwira amajambo menshi wanazorongorwa nazogira ante byinshi nyene mugabo ariko uno munsi nabitahuye kandi nabo barabitahuye naratahuye ko bategerezwa kugira commentaire mu bikorwa vyacu. Byarampaburanye nyene mbere bigatuma numva nobwira na direct ati mpindurira mugako mugako ko nabona ndi mu kazi kandi atampamvu yo kumubwira ngo ampindurire. Narageze bukebuke haragera igihe nza ndabaza nyene bajya bambere nyene baba baratangwa ati none bino bintu bimeze gute bakambwira ati yo nanakara kinyamezuku nawe bizohera bazobimenyera. Jeje urakinye muri filme
yitwa Bukeye neza iri kwa Mr Sammy official. Mr Sammy kugira ashobore kugushira muri rya filme yisunze iki? kugira anshire muri rya filme ya Bukeye neza. sha turetse ko nari nsanzwe ndumuhinyi wiwe umuntu yamaze kwandika film aravuga ati we kina arapanga mu mutwe ati nakazokina irore nakanazokina irore. Intambamyi abakinyi ba filme na cyane cyane kubigeme canke se abakobwa bakunda guhura nayo niyo kuryamana n'abasanzwe ari ababosi babo. Ico kintu wowe kuri Sammy ukize gute? Kubera yuko je Sammy ubushize ashaka kumwakira ku kibuga c'indege hariho ijambo yavuze ngira ntabwo yarivuze anda inyuma ya kamera turiko turayaga numva ati uyu mutipe harimo ikindi kintu. Je jambo yakubwiye je ntaryo nzi kandi turetse ibyo bashaka kuba bamuvuga ko canke ibyo abantu bamwiyumvira ku ruhande rwanje Mr Pompompo yarikuye kuri filme ya Kenya. Na komedi yakunda gukina kenshi yaragashiramo gaterwe nyene ariko umugano gana kariho. Niko barundi bayamaze mugabo turi muri mu bintu bya Arazi neza kari ku mutima gasesegara ku munwa nimba ari inza bivuganye akabigaragaza bisigura yuko ashatse yihe nimba yarabikubwiye ariko akabigaragaza mu bundi buryo canke mu majambo yo barakubwiye. Ku ruhande rwanje ntacyo ndabizi ko Sammy duhurira ku kazi n'umukorege wanje gutyo bijanye n'akazi n'umushefu. Hariho ikindi kintu kivugwa yuko Jaja wo muri Rukundo TV Jaja canke Jeje no Jaja muri Rukundo TV Kanyana yoba ari partnership mu rukundo na Mr Sammy. Ico coco kizi kuyiki nk'urusaku nimba hari igihe ushobora gutinya ariko ibintu bisanzwe n'umuntu atahura itatanzi turetse ko gusa abantu bavyibwira bakanabibaza ati none Mr Sammy na Kanyana barabana ntabwo babana kandi nta by'urukundo barimo oya no urazi gituma anje ndafise message igihe Sammy yari karansaba ifoto arambwiye ati nk'ifoto z'umugore wanje ndavyumvira ko ono doje nivyo ndavyumvira ko reka ndakubwira ikintu kimwe je rero ntumbaza ivyo by'urukundo kubera ko kenshi hari abantu usanga nyene bishobora gushika bakabima mu rukundo ariko mwe ntimubimenye mugabo je iby'urukundo rwabo na Kanyana ntabwo ndabizi ugiye no kubiraba kubiraba oya vraiment ntacyo no bagiriza kujanye n'urukundo ariko icyo mbona nuko duhurira ku kazi atugakina bisanzwe nta kindi. Jeje Sisi uramuzi? Sisi wa Stone ndamuzi. Amajambo yavuzwe menshi ava muri Rukundo TV urayibuka? Donc sindayibuka neza. Yaravuze yuko Rukundo TV idashobora kumukoresha bivanye ngo n'amaheri muhemba ngo ni make cyane ntabwo ashobora kumubeshaho. Ariko no munsi bigaragara yuko akiri muri Rukundo TV canke se kwa Mr Sammy yagarutse. Ese kuba yaragarutse bijya bintu byarateye induru ariko uno munsi gihagaruka batashoboye kuvuga ati batumire ibimenyesha makuru n'abanditsi bavuga ati yamara umwana aragarutse mu rugo turamubabariye. Hagati ya Sammy na Sisi uyu mwanya imigenderanire ni gute? Kubera yuko ebana byari bigoye cyane na cyane Sammy na Sisi baragezeho baratukana ku buryo bamwe bavuga ati twararyamanye. Ko baryamanye na Sammy na Sisi shajewe kugaruka kwiwe novuga ko byaciye kuri bossi nico ndabizi ko hama Sammy aragera igihe amwakira bimanje guca ariko kuri bossi uko byari bigoye Sisi uko nashaka guturukira Sammy kamubwira ati byukuri je ndasavye mu mbabariye mugabo amaze guca kuri bossi yaramuhaye uruhusha rwo kugirana ko gusaba imbabazi Sammy kugira agaruke muri Rukundo TV. Rero urabizi yuko agashavu karadukoresha nabi birashika ugasanga ico gihe nyene yabona umenga ararenze muga agashavu kakamukoresha nabi muga kenshi na kenshi nyene bakunda guca umugani mu Kirundi ngo ishavu ry'umuvyeyi riririrwa ntirirara uko byo vyaragenze kose Sammy yaratahuye yuko ashobora kuba Sisi yakoreshejwe no kutamenya ku majambo yoba yaravuze hamara mubabarira nk'umwe mu muryango wa Rukundo TV. Ariko nta birebire wavyakiriye gute wararyohewe cyane? Navyakiriye neza kuko igito gitabwa iwabo urumva umwana avuze ati je nkene kugaruka muhira ntashobora gucaja kuyerera kandi abishaka. Ari gihe bakugira nk'umwana w'icangazo kagenda. Oya natwe rero siko byagenze. Siko byagenze kandi cyo kintu ndibaza ko Sammy nawe atari kucemera kuko Sammy nawe n'umuntu mwiza ntiyari kwemera ko aja kuyerera kuko bavanye kure barakoranye kuva kera naho vyashitse bijya aye nibishika.
birumvikana urabizi neza yuko ubuntu bugirwa aho ubundi bugiye. Uyu mwanya ukuntu uri kurakina muri filme, umwanya ukuri kurakina muri filme yabukeye neza, ni ibintu biteye igomwe cyane. Nyuma y'iyi filme bukeye neza yari iki kuri wewe? Bukeye neza tutaratangura gukina filme? No, muri filme yari iki? Yakina ni nk'umwasi wawe umuhiga bimeze gute? Sha bukeye neza igitangura nyene natanguye ndamuhiga. Ushaka ko wayitanguye wigeze hagati, yatanguye ndamuhiga ndamufata nabi. Twapfa urukundo. Bigaragara yuko uri bigaragara yuko nyene nakunda bakame nawe ni Mr Sammy nyene kujya nyene sanzwe bize. Nanje nashaka urukundo rwa Mr Sammy. Mu bisanzwe uyu mwanya mu gihe uri mu rukundo n'undi muhungu hama hakaza undi mukobwa gwivangamwo, ijya shusho werekanye niyo usanzwe ufise mu buzima busanzwe? Sha byukuri uravye nk'ubu dufate nk'akarorero nkuko uvuze ko haje umwe wundi muntu mu rukundo rwanje n'uwo muntu twa turi kumwe. Ijya sura werekanye muri filme niyo kwerekana kandi siyo no kwerekana, ntavyo noshobora mu buzima busanzwe byukuri ntavyo noshobora. Kuko iki urumva mu majambo akewe ntufuha? Ndafuha ariko hariho limite. Uravye uburyo mfuha muri bukeye neza, ngiye gufuha mu buzima busanzwe noca nica abantu nkabamara, nanje agashoboka kampezamwe ntashobotse. Kandi no bandiko nkoreshwa n'amajini, sinibaza ko no bandiko nkoreshwa n'umubiri gusa. Kwica abantu nkakurya. Tugiye mu wundi mwanya, hariho filme yindi yitwa Ishano ry'urukundo. Ishano ry'urukundo uburyo wayikinyemo, ndikunda garuka ku bantu uburyo wagiye uractinga tugenda tunarangiza ikiganiro cacu. Gute wakinye kujya? Ishano ry'urukundo nayikinye kujya bivanye n'ukuntu nyene bari bambwiye ntegereza kwikina. Urabona ko abagabo benshi usanga nyene baturubika abagore, ugasanga bavuye mu gisagara bakora afata n'abagore. Ntutahure rero kuja guhanuza umuvyeyi akambwira ati kora iki, nategereza kubikora kuko nta yandi mahita. Ndaguhevye rero utagiye gukora ivyo ndakubwiye. Aciye nja kuri wowe. None abagabo bafata abagore nabi ubuvuga ko iki? Abagabo bafata abagore nabi sha birababaza. Cyo no bahanura nuko bogarukiriza aho bagejeje, kuko birababaza cyane uburyo ushaka gufatamo umugore nawe atakosa umufatanye ataki kumuturubika tu. Urazi ko abagore benshi babaye mu ngo nyinshi kandi bafungura bambara ariko batigera bavyibuha canke ngo baronka amahoro nk'abandi. Byo navyo birababaza cyane. Kuri wowe guca inyuma umugabo wawe bivuze iki? Bivuze iki? Nene umva ko bikomeye. Bikomeye gute? Hari ico bavyavuyeko n'igiki? Kenshi bivuga ko byavuyeko sha kuri no bambeshe kubera nta mugabo ndaroka. Ega niyo uri kuraja si uri kurava. Niyo ndiko ndaja siyo ndiko ndava mugabo urumva ko burya kwihangana birababaza mugubonye umugabo ari karagucinyo. Agashavu karahaba kandi birababaza navyo kenshi hari gihe bipfa ku mugabo kungeso mbi canke bikava no ku mugore bikava kuri kote zose. Yes, bakunzi ba Tarasisi Hope Minister, nibaze yuko umwigeme wacu mwamubonye uko yari yambaye look nziza, nibaze yuko byose bimeze neza. Ni Jeje nongira ndabasezera ndababwira ati mugire subscribe, share, comment. Sezera bakunzi ba Tarasisi Hope Minister. Jeje amata tutera turangiza. Ndasezeye abakunzi ba Tarasisi Hope Minister. Turabakunda cyane, mugire subscribe, share n'ibindi byose. Mukomeze gutukurikirana kuri iyi TV, ntimutangwe no kuja kwirabira amafilm atandukanye kuri Mr Sammy official n'izindi film ndundi murana ko tuko turabizamo neza. Film ndundi tubaho ku majwi n'amashusho ya Rida Silva wa muhungu wanyu. Nibaze yuko mugiye kunshigikira ibintu bigende kugenda neza na kare urabizi yuko tutari kumwe namwe ntaco two kwishoboza. Ciao ciao. Ngoreka.